Wonderful people, hello. Africa Live, Africa Plus. Tugira tubajane Miss Dorcy, Jenny Halen Nova, Irambona, Miss Dorcy Keza. Tugira tubajane ku nkuru zibiri zavuzo cyane muri Afrika y'uburengero, tuvuga Africa de l'Ouest, ni bihugu bibiri, hamwe ni muri Guinea, ahandi ni muri Ghana. Miss Dorcy mwidonito. Reka duhere na cyane mu gihugu ca Ghana imbere yuko tuza gushikira na cyane murazi yuko muri ico gihugu unyabarizwaho umupresident mushasha yagenwe, ariko mbere na mbere hari catangajije n'icababaje abatari bake, novuga ni cibutso cyari cyubakiwe mu wahoza twara kino gihugu, ubona yuko ca sambotse. Rero nico ni cibutso cyuwahora ari umukuru w'igihugu ca Ghana, uno ni Nana Akufo-Addo. Rero cyari cubatswe mu mwaka uheze, rero ubu ubonye ikaba casambowe. Rero nino nkuru ahanini tunanayivoma kuri kinyamakuru BBC, tukaba turagaragaza kubibashikiriza kugira namwe mumenye biriko biravugwa hiyo muri Afrique de l'Ouest. Rero iki kinyamakuru cyanditse ko igihe Akufo-Addo yerekana ico cibutso ciwe muri Munyonyo mu ntara y'uburengero bw'iki gihugu, vyakiriwe nabi cyane navuga ku mbuga ngurukana bumenyi. Rero bamwe barabigaye bakavuga ko ari ukwihayagiza. Rero cyari cubatswe nk'ikimenyetso cyo gushima ibikorwa vy'iterambere vyaranguwe ku butegetsi bw'uwo mukuru w'igihugu. Rero kuwa mbere imbuga ngurukana bumenyi zarahanahanye amasanamu yerekana ko ico cibutso gisigaye ari ibimanyu. Rero urabona yuko umutwe wari ku ruhande umva casambuwe. Rero abagisambuye canke navuga icabi batumye n'ubu gushika kino saha ntibaramenyekana. Rero igipolisi coco ntikiragira ico gishikirije. Rero nuko nababwira nuko n'umutumba navuga waco warasambuwe, inkingi cahagarara ko nayo nyene yarononekaye, ariko niyo yonyene novuga igihagaze neza cyane. Uno Akufo-Addo yavuye mu mabanga y'umukuru w'igihugu mu ndwi iheze, ahejeje ibiringo vyiwe bibiri vy'umukuru w'igihugu. Rero uwari yitojeje ku izina ry'umugambwe asanzwe akukiramwo yaratsinzwe cyane mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu kwezi kwa Kigarama umwaka uheze. Rero cibutso cyari kimaze gutegwa, novuga cyari kimaze gutegwa mu kwezi guheze, ukuguru kumwe kurononekara. Ukuguru kw'icibutso Voilà, kurononekara. Rero insiguro n'isanamu ico cibutso wahoze ari umukuru w'igihugu cari cyashizwe ku mugaragaro muri Munyonyo. Bamwe rero mu bantu baba ngaho bari basanzwe navuga ati barasavye ko ico cibutso covaho, ko muravyumva, ariko abategetsi baho bari bemeye ko aho cononwe ubwa mbere hari gusubirwamwo. Rero isambugwa ryaco ni ryakiriwe kumwe. Rero aho bamwe bavyiyamiriza, abandi bakavuga ko hari gushobora kuboneka inzira yo kuvyifatamwo neza gusumba. Rero umwe mu baba ngaho yabwiye ino Radio City FM yo ngaho nyene muri ico gihugu ko atakamaro cari gifitiye ku bantu. Rero gisambuwe nibisanzwe niko yashikirije. Rero mugabo president aracariho, Nana Akufo-Addo, hambavu y'ivyo numva ko ari cibutso cyadikuza kwerekana kumuhiteka gishimagiza. Bamwe barabigaya, abandi nabo bakabikeza, ariko ico cibutso n'ugushima intwaro ndetse n'ivyo yashoboye gukorera igihugu. Hatowe umukuru w'igihugu aba mu batavuga rumwe na leta, yahora muri opposition, ubu niwe yarahiye kwigendezo rya 10 ukwezi kwa mbere, niyo mukuru w'igihugu bishasha ngaho mu gihugu ca Ghana. Uko biri kose rero mbega none hari abandi bakoragerageza kubijanisha n'intwaro nshasha, ko iyo ntwaro nshasha yari muri opposition ariyo yoba itari kirashaka yeguma yerekana ico cibutso ngaho. Ntago turaba biragoye, ariko ico ngerageza kuraba muri aya makuru Alanova nuko mu mwaka uheze abaraba ibintu n'ibindi rero baribagije igituma
hakoreshejwe amafaranga y'igihugu kugira cubakwe na cane cane mu gihe igihugu cari mu bihe bitoroshe vy'ubutunzi. Aho rero reka abajejwe gutohoza amatohoza ngaho muri Ghana Accra ku mugwa mukuru bazogira amatohoza hamace baraba niba hari amategeko yahonyanzwe arabakoze amakosa babihanigwe niba naho bazomenya bikurikirana bigende neza. Na cane cane rero ikibazo c'ubuzima buzimvye kiri mu vyaranze rero kwiyamamaza mu matora yo mu kwezi guheze rero uno president John Mahama ego yatsinze ayo matora ku majwi menshi cyane muri kahise yaraniguye rero inyubakwa y'ubwo rwibutso rero yavuze ko abanyagihugu aribo bakwiye gutera iteka uwahoze ari umukuru w'igihugu kuvyo yaranguye rero avuga ko ico cibutso ari ukwerekana ukutumva ayo abantu bagowe. Ego Miss Dorcy kujya 10 nyene z'uko kwezi kwa mbere hari ku munsi wa gatanu uno mukuru w'igihugu mushasha John Mahama yararahiye gutwara ikiringo ca mbere yatorewe n'abanyagana. Icabonetse ni umukuru w'igihugu ca Burkina Faso ni Kapiteni Ibrahim Traoré yabonetse mu birori yakiranywe iteka ridasanzwe mugabo aboneka mu birori byo kurahira cyangwa amabanga kuno mukuru w'ubushace wa Ghana aza yambaye impuzu za gisirikare ndetse kandi yitwaje n'igwanisho gushikana mu bwigamo mu kibanza citeka. Na cyane cyane abinyamakuru bitari bike byaranditse ko kuri no nkuru habaye ibinyamakuru byo mu Faransa ndetse no ku isi yose nzima. Aha anye tuko turabaha nini kuri La Nouvelle Tribune cyo cyanditse yuko uno mukuru w'igihugu ca Burkina Faso Ibrahim Traoré mu birori akaba yitwaje rero inkoho yo mu bwoko bwa pistolet ayambariye ko ku musipi wiwe rero aho rero hari kwigenekezo ryanzwi nzero no mwaka rero aho yari yateye iteka ibirori vy'imikwa y'umukuru w'igihugu ca Ghana uno ni John Dramani Mahama rero aheruka gutorwa ku yindi curo inyuma y'imyaka 8 ari hatwarwa rero ivyo rero vyarateye amadidane abatari bake mu bajejwe kwakira abashitsi biteka bibaza ko uno mukuru w'igihugu ca Burkina Faso yoba yari yamenyesheje yoba basi yaramenyesheje ko azokwinjirana inkoho mu gihe biba bitwi ko umutekano w'abanyecubahiro nk'aba ubazwa ibihugu baba bagendeye rero ibi rero vyabaye mu gihe ibi bihugu rero ko ari bibiri bisa n'ibitari navuga ati tarifitanye imigenderanire myiza muri hagati y'iki gihugu ndetse na Burkina Faso hamwe na Mali na Niger byose birongowe n'abasirikare vyiyongereye ubundi bace biyongereye ubundi muryango wa CEDEAO bava muri CEDEAO baje muri AES voilà bigahitamwo kubaka urunani byisangije. Ikishababaje nuko benshi bavuga ati ko tuzi tugerageje no kuraba basi wacu iyo dufise abashitsi biteka tuzi ko dufise security kuye kuri abashitsi biteka rero benshi bakavuga ati basi yari gurungika urwandiko agasaba bw'abajejwe inyama ndetse n'ivyo umukuru w'igihugu ategereza bivanye no kungene yigaragaza mu bihugu bitandukanye canke agiye kubonana n'abagenzi b'abandi bakuru b'ibihugu b'ibindi bihugu bitandukanye yari gutanga icandiko asaba yambare basi costume areke nijya nkoho. Ego tukiri ngaho nyene rikakumbura igikuru nuko ataco vyateye guhungabanya umutekano biro byaratanguye neza birangira neza hama dufatanye rero inkuru igira kabiri yahariya mu gihugu ca Guinea aho hari ibintu vyatowe bitogwa abantu biratera abantu ubwoba bitogwa mu bisagara iyo utoye ikintu utacuzi nova kiragutera ubwoba iyo utoye ikintu utacuzi kandi birumvikana kiragutera ubwoba n'ibintu vyakorotse biva mu kirere biga mu mirima y'abarimyi umurimyi abayifitiye utuntu azokwimbura amadandaze mu bwo gazinuko sanga ari ibintu
uretse ko cyane gusuta atari uko burimye atagira ubwoba bwati peut-être nibintazi. Reka tugende mu idonido kw'iyo nkuru yo ngaho muri Guinée aho ubona ko byateye abantu ubwoba no kumenya mbega nibiki ni satellite ni namabombe nibiki n'idonido Miss Dorce. Ni mu karere ka Kankan mu gihugu ca Guinée aho ibintu bibiri bitaramenyekana iyo vyavuye, kimwe kigwa aho bita Sumankoyi, ikindi Farako. Rero ibi bintu vyarateye amakenga abanyagihugu bo muri ako karere, bamwe rero bakibaza ko ari kigendajuru satellite coba cyakorotse abandi bikabasiga. Rero abategetsi mu gisirikare baramenye yuko ari ibintu vyakorotse, rero bace bahanyarukira kugira barabe koko ivyo bintu nibiki. Abahinga baragerageje kuganira n'ikinyamakuru cyo mu Faransa France 24 bavuga ko ibi bintu bishobora kuba ari bigize umupira ukoreshwa n'abahinga mu kirere mu buhinga butandukanye, aho bita imipira bita ballon stratosphérique. Rero ballon stratosphérique ego nkuko kino kinyamakuru kibandanya kibishikiriza France 24 ko hari mu mpera z'12 aho baronka umuntu ahamagara kuri WhatsApp akoresheje urubuga rwa WhatsApp amenyesha mbere anatanga amasanamu avuga ko ku itariki 28 mu kwezi guheze mu mwaka uheze hari ikintu cakorotse gisa 28 kwa 12 kwa 2024 voilà ngo hari ikintu cakorotse gisa na satellite canke ico bita aerostat. Rero gikorokera mu mirima y'imyembe hiyo muri Sumankoyi mu mirima y'imyembe. Voilà. Umva ko yagize amyembe yarahatikiriye ngira. Rero bamwe mu bahinga bakavuga ko bidashoboka ko coba ari kigendajuru satellite kuko ibigendajuru nk'ivyo biba biri kure cyane gose ku birometero biri hagati y'160 na 1036 ku buryo kirinze kimanuka kikagwa hasi coshika ari ubunwenwe, ariko ivyatowe muri Guinée vyo bikaba bitari vyabonekanye bitegeze vyononekara. Rero birengeje aho nk'ivyuma voilà, aho nk'ivyuma bihingura navuga ati umushwarara w'izuba bikawukoreramwo. Rero umuyaga nkuba panneau solaire vyo vyari bimeze neza cyane. Rero umuhinga yitwa François Pajo yavuze ko bigoye gushoka umuntu yemeza ko iki kintu icari cyo canke iyo cazananye. Rero bashobora gushoka babivuga batabanje kwanza kugira ivyigwa bagoramo. Voilà. Rero abategetsi mu gisirikare bo muri ico gihugu ca Guinée baratoye ivyo bintu nabo ntibatanga n'amakuru yerekeye ibi bintu. Rero bakaba bagumye baratererekanwa bw'abanyamakuru bashaka kuronka amakuru yerekeye. Bakubwiye ushatse inkuru baca kurungika hajya bikarangira utaronse inkuru. France 24 yadusangije kuko urumva yuko baregereye n'umuhinga wo muri France 24 baravuga ati koko ikintu kivuye muri espace kirinze kiza nk'umuriro kumva gishika kimeze nabi cyane, ariko ibiraho birakomeye cyane nk'ikintu bavuga cyane nko ngaha cyarakorotse peut-être mu ndege mu kumva yuko bobo byarabateye amakenga. Nivyo tubaye barababwira n'ubwaye byatangajije umurimyi w'abandi imyembe yononekaye ariko ndazi yuko inyisha zoyironka. Nuko rero na makuru cyo kubasangiza ngaho muri Guinée no ngaho mu gihugu cya Ghana ni Guinée Ghana. Nizere ko ayo makuru yabahimbaye mubandagiye mugira subscribe kuri platform yacu YouTube channel ni EAC Live Show 1 hanyuma ibintu bitore neza Africa Live Africa Plus around